ndababwira ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya afashe ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko abana b'u Burundi bahejeje gupfira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibiziga biriko birashikanwa mu gihugu cacu c'u Burundi umunsi ku wundi. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tugira ngo tubashitse ko yose idonido. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri kumviriza ibiganiro vyacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri kumviriza ibiganiro vyacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Ndabahaye ikaze kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tugarutse tuyabashitse ko yose idonido n'amakuru avurwa mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye arahejeje gufatirwa ingingo ikomeye cyane, biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane abasirikare barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu itangazo giturumbuka riva mu bajenerali bari barongoye iyo batayo, aravugwa ko amakuru akomeye cyane ibiziga vyabo biriko birashikanwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nk'uko amakuru aba ku micungararo y'urubibe rwa Kongo n'u Burundi ibintu bihejeje gushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tugira ngo tubashitse ko yose uko yokabaye idonido. Abasoda bafashwe mpire bose turagira tubashitse ko idonido. Kuri ubu ngubu rero ibi biriko mu nyuma z'uko General Prime Niyonga umukuru w'igisoda yahora abuza umukuru w'igihugu aka karyo ko gukoresha aka karyo ko kurungika abasoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu umwenegihugu arahejeje kuvuga amabanga y'igihugu vyose umusirikari yafashwe n'umwari wa M23. Kuri ubu ngubu amagara yiwe arageramiwe tugira ngo tubashitse ko yose idonido. Reka tuyatangurire kuri ayo makuru y'uwo mwenegihugu ariko arabwira abarundi, bikavugwa ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushika turibuze kugaruka tuyabashitsa ko yose idonido. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye niyihe ngingo afashe giturumbuka nyuma y'uko hanibonekeje umugwi mushasha mu ishamba ry'ikibira. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Hewega barundi kazi yambu ndagize yambu kuko hewe ndabafisiye ubutumwa umurundi abageneye, muratega amatwi muyabangure baraje babakebure kuko ivyo mwishoyemo bazobasoroma mu magara. Hewe muratega amatwi imbere yuko twumva uwo mushinga ntahe murahari. Nagira nkebura abarundi bamenye ko ivyo ari byo byose ivyo Ndayishimiye ariko aragira mu gufata abarundi akabajana mu ngwano itabaraba abantu batazi Ndayishimiye ni perezida, ni nyir'ubutungane bw'Uburundi. Perezida nawe atwaduha ijambo nawe ni itwande itonde uri maneko tuza si ngombwa kumumenya. Ni ngombwa sinagura unozi urumva kino kirundi ari nk'icya Godfather urumva atari ahubwo namba mutamuze nimubwire mubabwire ko no Mike uri mu Bufaransa nturi kurya pizza uraho ngaho abarundi bari kuba soma mu magaro aho ngaho bityo Mike reka muvuge ni sawa none simwe no wawe na new thing uburetse wumve mu gufata abarundi akabajana mu ngwano itabaraba itanakenewe. Abarundi bamenye ko babwirizwa kugira icyo babivugako, bakamwereka ko ataje ku butegetsi ngo aje kwicisha abarundi mu bintu bitaja ntibize. Yaje ku butegetsi kugira ngo igihugu agiteze imbere, mugabo ntiyaje ku butegetsi kugira ngo aze ajana abarundi ku macuniro. Ivyo bintu birateye isoni. Abavyeyi nibave hasi, abakenyezi nibave hasi bange ko abagabo babo baherera mu ngwano itabaraba. Uburundi nta ngwano burimwo.
baremera bagasonza bakagorwa mugabo bakemera bagatekereza bakaguma ngaho bazi ko kumbura Imana izote bikabibuka mugabo kubona abana babo abagabo babo bariko bikigwa muri Kongo mu bintu bitabaraba n'ibindi abarundi bose babwirizwa guhagurukira kugira bakiza abarundi kuko abo basoda bagenda ku mategeko murazo amategeko y'igisoda aragoye baragira bati nitwanga baratwica murazi ko mu minsi yahera bafashe abasoda babyanse bakabahonereza mu Rusizi bakabica bakabatera mu Rusizi abasoda 30 bose bakabahonera uyu munsi rero abasoda ntibubahuka kwanga kuko bagira bati twokwicwa rero abarundi ni twebwe tubwirizwa kuva hasi tukanka ibyo Ndayishimiye ariko arakora byo guhonya abana bacu abahungu bacu abagabo bacu abasaza bacu kubahonereza mu ntambara itaturaba M23 ni ya Kongo mugabo ntakihuriyeko n'Uburundi nico gituma abarundi bose banyumva bogira icyo babivuga ko bakerekana Ndayishimiye ko ariko agira amafuti kandi ayo mafuti nta murundi yayamutumye murakoze Hewega barundi kazi ndagize yambu iyi ni message muhawe n'umuvandimwe w'umurundi mbese ivyo nariko ndavugaga muhanye kamuhanye yewe uyu nguyu kwagira ngo ni wowe muhanye icyo muhanye ntabwo nzi icyo bisobanuye gusa nyine ni nk'umuvandimwe. Okay, so ikintu kiriho rero ndashaka kugira ngo mwumve iki kintu tumekinga ibintu clear uyu munsi reka dusase inzobe reka dusase inzobe uyu munsi tube clear kanda kanko kanimi cyo makerobe sankumite ngaho gato urakoze cyane so reka tumekinga ibintu clear ibi bintu nta mpamvu yo kutabivuga cyangwa kubinyira uruhande ibi ni ibintu byateguwe abantu bagomba kubimenya uyu murundi yabisobanuye neza leta y'u Burundi cyangwa igisoda cy'uyu munsi na leta iriho ifite ideology cyangwa ifite ideology mbi urukumva ya tribalisme cyangwa y'abagenocide nk'uko umurundi mukanya bidusobanuriye so kohereza ingabo muri Kongo umugabo n'umugambi wo gushyira ibyo bakoreye abanyamurenge mu gatumba bo kugeza aya masaha nabo bafite imbaraga bafite power ntekereza ko bafite umugambi wo gukora ibirenze ibyo ariko reka tubabwire ko ntabwo bizabahira M23 nakasa mutwe barabasoroma mu magara muzasubira i Burundi mudafite ibirato mu maguru so gahunda nuko imeze ubu twafatije mu tugasangira ijambo uyu murundi kintu ababwiye atiriste barabaguye muri Rusizi mwarabatora hariya abana bo mu misozi miremire intare za umva ni kunyama ntabwo bajya bahusha so you are welcome barundi ni muzi mushobora kwibaza impamvu ingabo za Kongo kugeza aya masaha zakwepye zigatinya intambara ikaba iri kurwana n'abawege barabapfumaguye murabibona bahita bakwepa mwarabyitegereje n'amaso yanyu haza wazarendo ingabo za Kongo zikina biroko nuvuga ngo tipa arabizi we ubwe so none mutekereza ko amafaranga abazungu bananiwe kurya abarundi muzayarya ntabwo bikunda azaribwa n'abana banyu abagore banyara abapfakazi you are welcome ntabwo mushobora kuza ntabwo bikunda ko umwana umaze imyaka 29 yangara nta adafite yasubira abarundi mufitiye musubira ni Bujumbura mu migi yanyu bariya abana bamaze imyaka bazasubira mu makambi niyo bangarira ntabwo bafitiye basubira bari kurwanira iwabo nta muntu urwana n'umuntu nta muntu ujirwana n'umuntu umwana uri gutaha iwabo ntibikunda ntabwo bikunda ntabwo arwana n'umuntu uri kurwanira kugira ngo abone aho arambika umusaya so barundi rero reka tubabwire ikintu kimwe ntabwo tubabwira ngo mubireke kuko ntabwo mufite izo mbaraga abantu muri hano muri space
ikintu tubabwira ni kimwe, ndakoresha ijambo ry'umugabo w'umunyamerika yakoresheje, ni umujenerali. If you choose to come in that fight, ukaza muri Kongo kurwana, turagupromisinga ikintu kimwe: umukobwa wawe n'umwana n'umuhungu wawe bazarerwa n'undi mubyeyi. Ndabwira umusirikare waje hariya, iyo ni promises tubahaye. Niba muje hariya, turabizeza ikintu kimwe: abana musize inyuma bazarerwa n'abandi babyeyi. Iyo niyo realite, niko kuri. Naho kubabwira ngo nimuze, turabakira muze. Gisegeta arabahereza amabuye, Gisegeta arababesha ko azabahereza imyaka, uyu mugabo azayarya. Basirikare namwe muri kohereza abana banyu, abana babo abakobwa n'abahungu babo bazarerwa n'abandi babyeyi batari basi. So reka ntange ijambo, ikintu twababwira kimwe: abarundi bo ntabwo ari ubwa mbere tugiye kwesurana namwe, nimuze. Ubwo takwacha mutema kuni twakomeza tukaganira. Mwatangiye kubona ibya mbere my friend, kugira ngo umuntu nka majoro ufata igisirikare cya guverinoma bagira umupfumagura nk'uyu nguyu, bamutobeye kuva ku mutwe, baramanuka inda barayimena, baramanuka amapumbu barayamena, mugere muri amasasu ukuntu bayamushyizemo, bamurasa ku murongo, baramutondagira. So nimubazane, barabatondagira i Burundi. Ubwo hazaba indi generation. Twakomeza mugafata ijambo. Godfather, hari akantu gato cyane nashaka kuvuga. Hari umuntu kare ni maximum in minute. Hari umuntu kare wavuze avuga ko leta y'u Burundi yohereje abasirikari bayo yavuganye na CNDD bakaja hariya muri Sud Kivu, ngo none bakaba bacunze neza abanyamurenge. Ariko ntekereza ko ibyo bintu yavuze atari byo, kuko ntabwo numva ko abakongomani b'abanyamurenge bagira umutekano babuhawe n'abarundi muri Kongo. So ntekereza ko afite iyindi ide ashaka kuvuga, ariko ibintu yavuze ntabwo ari byo. Umuntu wabyumvise, sinzi ko mwabyumvise kare, yagira icyo avugaho apre. Hanyuma kandi hari abantu yabeshye. Umuntu witwa Nzabampema inajamete muri FDD, ni umuntu wo muri FNL parpehutu. We rero ngo yavuze umuntu ko ari ahantu ngo ari mu kindi gihugu, yabeshaga. Uwo muntu ni umwasaya kuva kera muri za 70 hari. Ni umwasaya inajamete muri leta y'u Burundi. So ntabwo ari muri FDD, ni mu FNL. Aho kana nashaka kugakosora, hano harimo abarundi ngira ngo nabo bamfasha in case n'abandi beshe. Oya nibyo, ariko urumva burya CNDD yabyawe na FNL. Ni nkuko twavuga ko FDLR yabyawe na FAR. Donc okay, urakoze cyane urabikiriye. Oya sivyo. Murundi CNDD-FDD ntiyabyawe na FNL. hewe uzamura akaboko. C'est deux choses différentes. oya reka mumwumvirize nibyo. nta murundi uzamura akaboko, ndakurahe Senayi, nta murundi kazi, nta murundi none ko bamarire hari hepfo niba ariko bimeze. Ngaho reka tumwumve. Oya ariko iyo bigeze nkanga biri sensitive ku kiganiro cyawe ujye wihangana. Ngaho Roheni komeza. Njyewe mumbabarire sinabutse kumanika akaboko, niko nabonye n'abandi batakamanitse, ubwo ndamanika nyuma. Naye mvuze nti CNDD ntabwo yabyawe na FNL, navuze ngo CNDD yabyawe na Frodeo. Ni nta kindi nayo ngiye kuvugaho. Urakoze cyane. Turaza kumenya icyo twamenya. CNDD ni iri ku butegetsi ubu? Ni CNDD na ni ntuza, niyo ntuza, sibo bari mu nyishyamba umunsi bicaga abanyamurenge mu Gatumba. Oya, en fait hari transition. FNL itandukaniye he n'iyi ngiri ku butegetsi? Munsobanurire. N'abakuze baravuga na bombi ni bamwe bose. Ni bene mugabo. En fait FNL parpehutu ni umugambwe wa mbere wa opposition ya iprona dans les années 80 wa kera. Kuvuga ngo uko ndi kubyumva ni nka Alire na FDLR. Alire niyo bose ni bamwe. Mugabo bari icyo bitare duyo, nuvuga ngo parpehutu bavugira abahutu gusa, nabyo vuga ngo bakavugira ngo abarundi basubirane. Oya, abahutu gusa. Rero Ndada yafashe ubutegetsi yivanga nabo kugira ashobore gutsinda 93 atsinze. Ndada yamwishe, niho rero uwari mu genocide Ndada. Oya, mugabo kugira atsinde haba amajwi yaba FNL. Atsinze ministre wiwe yitwa Nyangoma aja gucreya CNDD-FDD. Okay. Ayicreye juste après. Ndemera bareka tuvuye umukobwa. Aha. Ayicreye juste après. Il y a créé CNDD, pas FDD, CNDD. Oya. Ivyo ndiko ndabwira vya CNDD.
uwo kuvuga nyango muno musa CNDD muga CNDD-FDD iyo ijya yazutse inyuma y'uwitwa Jean Bosco dans les années 2000 igihe bamuhiritse nivyo kuravuga sinzi umuntu aje kubivicishamo ariko komeza uko CNDD après babaye ikiroberi muga FNL gumaho bo bakaja mu misozi hejuru muga FNL kaja impande y'Ibujumbura aho bita ngo mu marirare niko rero kugira ivyo bijya byo kujangoreza ko darusha nk'izo zabaye mu Rwanda bako twe zabaye abuti nuko ubutegetsi babuha CNDD iyo rero gihe bica abanyamurenge 2004 mu Burundi hari transition naho yatwabona Frodebu witwa Domitien Ndayizeye ariko bitwa na FNL yo kwa Gatogwasa yaranarize nyawayo ari FNL ntabwo nshaka umuntu aba ari kuvuga ntabwo my friend iyo umuntu ari kuvuga ntabwo njya mbona ngo umuntu amuvugiremo no do not ari FNL niyo mpamvu umva nkubwiye Godfather ce qui m'intéresse sincèrement ujya kumenya histoire yo muri region ukamenya ati bimeze nucu umenya nivyo uvu niyo mpamvu ndiko ndababwira nti vomye ko berekana abo bantu kuko berekanye abantu bafashe reba ho hejuru kuri dashboard reba ho hejuru kuri dashboard uyu ni umurundi ndaje ngumwirondoro reba ho hejuru kuri dashboard singuwo yambaye ntabyo nase kino comprendre byo ndikunda kubwira jewe duhayo mateka ndashaka yamanuke uze uyahuze nabanga bari ku butegetsi wore muri kujya nako kubwira nti FNL kugira ngo bayemere inyuma igihe bisha abanyamurenge mu Gatumba FNL ntabwo yari bwaje kunegosia negosia dare 2006 2007 niyo yaza barekura intwaro ariko babobiza gukuraho iryo jambo parpe hutu bavuga ngo ashiraho FNL gusa haro nabavyanse bavuga ngo ntibishoboka ngo wikindi ibintu byinshi ariko bihera bavyemeye bakura kwiyo parpe hutu niho Agatogwasa hora wumva bamuretse akinjira mu gihugu ayinjiza abasoda bakeya ntiyazanye na CNDD nta basoda benshi yarifise burya yafasha abantu haje bagiye kunegosia ifata abahutu benshi bari mu vyaro barabinjiza vite fait hama barabademobiliza niyo mpamvu nyene ibibazo by'i Burundi biri un peu compliqué hama FNL baranjira mu ntwaro nta nico babahaye agota bamuhaye ngo gutwara INSS ni assurance nka sokari sinzi ko menga mufite sokari mwe mu Rwanda ndavyibuka nabo baranishwe urumva ariko FNL mu kwicwaho abo ba FNL bivuga ngo bishwe entre nibo bimaraniye bakikiranira bapfagira byo vuga abandi toya umwe akavuga ati reka mfate rya pouvoir undi bakicaranira nuko nyuma reka tugaruke noneho mutuzane mutugeze aho nkuru nziza yagiye mu ishyamba ajyanye uwuhe mutwe yari kumwe na nkuru nziza yagiye mu ishyamba 95 95 agera mu ishyamba ntiyagiye mu ishyamba ya CNDD yagiye ari mu FNL parpe hutu ego kandi icyo umenya nuko nkuru nziza nyina we n'umututsi kazi 100% se wiwe n'umuhutu umuganwa biratandukanye abaganwa n'abatutsi bitandukanye muze gusobanurira umuganwa n'umuntu famille royale ntacyo bivuze ibyo n'abatutsi n'abareko birakivuze Burundi birakivuze kukivuga ariko nto tugira difference ihari kukivuga umuganwa nyine cyangwa se umuganwa oya ibintu ni côté classe ariko ibintu byo uvuga ngo ivyo uvuga iki aho biri reka ndavyemera ariko ngiye kubuganwa aho canja muri bya bivuga ngo abanyarwanda ubwoko bw'abanyarwanda abaganwa niko canda bibona jewe aho biri naho bihuriye aho biri ni kubera ko ntari bidukomeze n'iby'abanyamurenge n'abatutsi ntabwo ikibazo kigiye kuba kuri nyina ntabwo tugiye tuve ku bwoko bwese bw'ibyo bana uko nasema uko nasema watu bikamvanga kandeka ko ihangane urikugira mu bantu kandi navyemeye s'il te uri kudisturbing abantu ihangane ndabyumva ni byiza kumata ariko uri gukabya kabisa uri ku exagera ce n'est pas bien noneho umva tugende ntabwo cyo zigiye kuba mama tugende umuganwa muze turaza kudusobanuza umuganwa ahantu hari different y'abaganwa n'abandi mako yandi komeza nkuru nziza akora umutwe awita gute yinjiye muri FNL ntabwo yatangure muri CNDD-FDD FNL parme hutu ni parme hutu parpe hutu okay nukuvuga ngo we inyungu ze zari kuba hutu gusa nibyo yinjiyemo burya ni wari umugambi uri dio okay mureke tugende gake aha komeza ariko nyuma apparemment ngo yarababwiye borosha ibintu gake baranka ntibamwumviza bakadi bakanamwagiza bambye ati wowe ntabwo uri umuhutu 100% uravanze ubwo uri mu esprit abuyo ya cyangwa uri n'ibiki naho aravamwo aja muri CNDD
FDD yo kwa banyangoma nabo ba Jean Bosco ariko rero nyuma nyine akafata intera akaza abahuza abashaka kwicana bagahuzanya nuko bamwita ngo numuhuza niyo yo kugira consensus avuga ati reka ariwe dushira imbere aduserukira niko kuza akaja gusinya amasezerano ya Arusha n'abadomisi n'ababuyoya turo konta bakaza yo reza ko Darusha ikababuti bagata Demetru agahita aza kwa ministre wa bonne gouvernance nico yaje kwambera aza kuba mu Burundi nyuma rero 2005 haba les élections aratsinda amaboko hejuru aratsinda nayo makuru rero nyuma ivyo uvuga gutyo bya 2005 après 2005 niho habaye ikibazo kuko urumva 2005 niba twe dufite icyo kintu reza ko Darusha bivanye n'akahise ku Burundi biva sur base ya ethnique. Okay, so uretse gato iriya parme hutu ihuriye he n'ubutegetsi uriho uyu munsi mu Burundi? Ikibazo rero gihari no munsi ikibazo gihari no munsi mu Burundi ivyo vuga ngo parme hutu ngo porona cyangwa ubu bashira ibintu bibiri imbere. Yevre ke mu Burundi ibintu by'ubwoko bihari ninda. Uravuze? No. Ata. Ngo bigenda gute ikintu bashyira imbere ni ikihe? Ni ibintu bibiri. N'ubwoko ninda. Uko nuko bisobanura uretse gato no. Igituma mvuze ngo ninda yewe ndagusigurira. Ibibazo nshaka kubaza bikagenda bidufasha kumva ibintu kuko nanjye ibyo bintu ndashaka. Ariko Rwanda rwejo mureka soze oya bareke ariko suranyibagiwe bareke ndakwereka ntabwo ndi bumanure. Yewe igituma ndiko ndavuga gutya. Muraza peut-être ko kuntaranya igituma numvise imvugo bwa mbere kuri navuga. Ibyo ntibiko biraba ibi byo kuvuga ngo bashira imbere ubwo bwoko. Mu Burundi kuva ikintu cyiswe 2010 hatangwe kwinubana Barundi kandi ibyo bintu byari bihari même pendant la guerre civile franchement nta kubona kwinubana kwa moko kwari guhari byabaye grave vers 2010 kubera iki kuko batavuga ngo agatogwasa wa muperme hutu yabaye populaire énormément mu Burundi yaba hutu yaba batusi abantu bose batakumva bavuga ati ubu tugiye gukora ku muntu cy'umuntu adutuze imbere ariwe dufata. Rero agatogwasa 2010 baranka ko yitoza kwa president Nkurunziza arafata ubutegetsi 2015 geze baramubwira ati rero deuxième mandat ni manda zibiri nukuvuga gucuvaho Nkurunziza avuga ati jewe imanda ya mbere ntabwo ari abanyagihugu bantowe rero consensus iyo muri parlement yantoye jewe ni manda ya kabiri ngiye gukora 2015 bihara abantu bagira manifestation bya bintu by'ubwoko bitabigaruka biza bishushe baravuga ngo ni babatutsi bashaka gufata ubutegetsi. Ucuvuga kiribaho ndese ko yabaye kuri Nkurunziza kandi yabarungitse Kongo. Urumva batangura gufata abantu 2014 babajana aho muzarusize hari wa mama yaje kuvuga yitwa Roza uwo mukecuru yitwa Roza yaje kuvuga yodi atangwa kuvuga bajana no muri rusize hano to mu Rukoko bavuga ngo ubunya babatutsi bashaka kutugira hindi badukuze 1993 batakumara nico kibazo ikintu cyiswe propaganda kandi bagasaba no ata nukuvuga ngo bari abasirikare bavuga bapfuye 30 n'abatutsi. Oya ivyo ntabyo ego nivyo oya je mvuze ivyo ntabyo nzi kuko ivyo byabaye resama ntabwo n'abatutsi nibyo. Okay ayizi komeza ikibazo rero gihari 2015 aho burya mu Rwanda haba jenza abantu benshi cyane amahama bahunze igisoda bagize ikintu bisango desertion bagahunga igisoda kuko baboblije akora ibintu bakavyanga canke bakanabikeka babati wuri umututsi uri mu ex-fab ni kizo cyakera cyo kuri morona cyo kuri buyoya bacita les fab barahunga baragenda. Rero ikibazo no musaba abasirikare mu Burundi bafite uyu muntu yitwa Kandakondo yabivuze ntabwo bafise ico cyo vuga ngo ndasi ikintu kandi mu gisirikare byose niko bimeze n'amategeko. Peut-être babarungika muri Kongo batavyemeye ariko n'amategeko kandi kibabaje niyo mpamvu ngo byiza ugiwo ivyo byo ngo babafashe ni ibintu byiza namba byabaye nibaberekane Barundi bahora bavuga ngo byose ibyo Barundi baba bashira imbere inda bakavuga ati bagashinda imbere zabo batimbira Abarundi bene wabo kuntu baba bagobirwa bicwa babibone bumva bavuga ikirundi
cette fois ukuri kuja haba tuvuga ati ya ntwara ya CNDD-FDD ikudutwara ukunuku naho akaja mu bintu byo kuvuga ngo bako ngo baranegosia kuko numvise abantu bavuze ngo bakora negosia ngo M23 ngo ntiyerekana abo basirikare ba Burundi aho hantu ninda zo yungutse ni leta y'igihugu y'u Burundi kizo bacungutse abarundi ntabwo bazo bavyungutiyemwo nabana babo ko barapfa urumva M23 ntatungombye ngo yungutsemwo kuko nubundi ikwigwara n'abantu na bene wabo urumva jewe je préfère kubekana abo bantu nico gihe abantu barabahakana bavuga ati kuko uzorubira no ngakuri tutabiro benshi bakana bavuga ati ibintu sibyo ngirirwa mutubeshira kubereka cyo baza ngo ni vyamoko M23 n'abatutsi bivuga ko Burundi twe turi ku ntwara y'abahutu bla 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 ibintu nk'ivyo cette fois bamusiga ibintu bya ari ivyo biba yerekane umwe wese acamenya position namwe avuga ati turi muri Kongo hari abagenda ku nguvu canke kubera amategeko hari abapfa kumva ngo majoro w'umurundi yapfiriye Kongo sikintu coroshe sikintu ki simple gutyo cyo kuvuga gusa ngo abarundi bari muri Kongo no dukeneye fact nje vyashimisha nije ndavuga murakoze urakoze cyane tugiye kugenda gake ariko se wakwihanganya wa muntu we tugiye kugenda gake ndaguha ijambo ariko uri umurundi ntaribi abarundi ndabaha ijambo yewe ndaguha ijambo mu Burundi ariko mujye mumaza mwihanganishe umuryango wuriya mu majoro wagize gutya atararya amafaranga yakuye muri Somalia yarazi ngo ni no yategeza ko M23 ari shababu reka biratandukanye urumva ntabwo ariko bimeze ibyo bintu ntabwo my friend M23 iri totale na ari shababu yakubise wengene barahunga so mwihanganisha umuryango wura musirikare upfuye atari amafaranga avuye mu butumwa bw'akazi muri Somalia bahise bamwohereza muri Kongo bahise bamusura mu magara mu mwihanganisha hanyuma afata ijambo. Godfather ndabaramukije mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutsa kandi mwaduteye guzuro n'urukundo dufitiye mwaduteye dore mwakomeza jewe sindi mu babateye kuko ndavyiyamiriza kandi ndabigwanya biriya. Okay. Uyu mu ex-fabe yapfuye ndamwihanganishije ubwa mbere na mbere kuko ndazi afise n'umugore akiri muto. Umu ex-fabe ushatse gusobanura iki ko tuzi ko ari muri CNDD niba ari ntuzi? Mu ex-fabe hariho abitwa ba ex-pempeya abahoze muri CNDD-FDD. Hanyuma abitwa ba ex-fabe nabo bacanze igisirikare bahoze mu gisirikare ca kera. Uyu rero bamwita Majoro Ernest Gashirahamwe. Yahora muri 37e promotion doli comme ex-fabe originaire do Muyinga uyu ntuzenya ava ahantu biti Muyinga hafi ya Tanzania. Ego. Gufata rero umuntu yarakiri muto nk'uku yarakirongora ubuzima butanguye kuryoha agiye kujya amafaranga y'igihugu yasangire n'umuryango yubaka umuryango. Ego. Akagwa ku rugamba utararengoka kuko ubutumwa ndamufite n'abandi bariyo mubabwire ko abana babo bazarerwa n'abandi bantu batari komeza. Jewe mu bisanzwe Godfather kuba mfashi ijambo sinotanga message nk'iyo ahubwo je kubganje message numva notanga. Message kubganje numva notanga ikomeye kubariyo si ahubwo nobabwira ati mwarahenzwe mukwiye kumenya umwonga uhuma n'udahuma M23 wase yo kwisukirako. Oya gasubiremo ngiza nti ubutumwa nobaha nobabwira ati n'abariyo bari bakwiye kumenya umwonga n'udahuma kandi nkunda kujya yari yubuki bw'ifunderi bumumena amatama. Komeza. Ivyo ndabivuze kubera yuko M23 icyo bariko bagwanira uburenganzira bwabo bakagwanira na kazoza kabo cyangwa ahazaza habo. Uwo muntu rero ni bimwe bavuga mu gifaransa ngo kinariye no risque. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Ntushobora gufata umuntu uzi ko ari kararenganzi agwanira uburenganzira bwo kubaho n'uburenganzira bw'ejo hazaza
we uze kuba umwaka wibaze yuko bizakorohera, biragoye nta na gato. Rero hari ikintu nshaka kugaruka ko kandi gikomeye. Uranyumva Godfather? turakumva turakumburiye urakomeza. Ego, hari ikintu nshaka kuvuga kandi gikomeye. Ibi bintu nagerageje kukurikirana iyi space kandi many times ndakurikirana space za Godfather ziri very important, avuga ku bintu bikomeye cyane. Uno munsi ndasi ijambo nk'umurundi ngira ico mvuga. Hariho mushiki wanje ngaha Lorene yavuze l'histoire du CNDD-FDD, aravuga origine ya Parpehutu. Hari bamwe bayita ngo ni Parmehutu, c'est Parpehutu. Iyo FNL yavuye vyose ivyo yavuze l'historique niyo. Ariko ingaruke ku kintu gikomeye nowadays. Ndayishimiye ibintu ariko arakora. Hari aho umenga abantu yabashize mu gifungu canke yabashize mu mwijima w'icuraburindi, kuko abavuga ibintu bose bariko baravuga baca hejuru. Umushiki wacu yavuze ibintu vya 2010 yari plan yitwa Safisha. Harishwe abantu benshi, abiciwe Muyinga, kwari ukwerimina aba FNL siritu n'aba MSD, sindabigarukako cyane. Ariko ibi bintu nk'uko bamwe babivuga ntibavyinjire en profondeur, iri niho nyabwoko rikomeye cyane. Uti gute? Mu 2015 igihe haba manifestation contre le 3e mandat de Nkurunziza, hari ibintu bakoze kandi ndayishimiye nawe yari mu bategetsi bari bakomeye, kuko yatwara umugambwe. Buryo umuntu atwara umugambwe abakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Hariho ukuntu bashira imbere abo ba ex-fabe bagenzi buyu yapfuye gashira hamwe kugira bapfe bishwe na bene wabo muri plan d'elimination des Tutsi, niko bayitwa. Kuko mu nyuma hariho uwitwa Reverien ari nawe utwara umugambwe cyangwa ishaka canke parti politique au pouvoir, CNDD-FDD, yabatumye. Donc reka tuze turakoresha CNDD-FDD kuko uvuze CNDD uvuze ikindi. CNDD niyo kwa Nyangoma. Ego, CNDD niyo kwa Nyangoma cyangari. Ego, CNDD-FDD niyitwara, ariko itangura yatanguye yitwa CNDD-FDD binjira mu ishamba 94. Rero wavuze ngo ni 95, musanzwe yatanguye 94 après la crise de 93, mu nyumiza kuba CNDD-FDD ariyo itwara uno munsi. Rero CNDD-FDD mu bisanzwe hariho plan atari nziza, ngiye kubivuga muri make kugira n'abandi bafata ijambo. Kuba ugashira hamwe yapfuye agapfira hariya yagiye muri iyi plan genocidaire nta gitangaje. Ariko impamvu navuze ko abariyo bari bakwiye kumenya umwonga uhuma n'udahuma, c'est parce que ugashira hamwe yapfuye ntiyo kabaye yapfuye, kuko inda ndende ihumira ingikica na kokizi. Bariko babaha amafaranga à la place y'aba mercenaires bahembwa ibihumbi 20 na bingahe un individu mensuellement. Aba barabamanura babaha 5 kandi n'amafaranga menshi ku Barundi par mois. Ariko ico nzi cyo nuko batazoyajya, ntayo bazojya kuko bazohonerayo. Rero iyi plan ihari, impamvu ngiye kwivuga ko n'impamvu ndayishimiye yabikoze mu gihugu cy'u Burundi kubishura $5,000. Ego, iyo nkuru yacicikanye yaje kandi genda ndisiri ko ari ivyo babishura $5,000 oriyo ke abandi babishura mu $20,000. Oui, ni ku kwezi. Oui, par mois. Par mois. Nanze kwacha mu ariko ngenzi ko hari amakuru arimo kuvuga ko noneho aba FDD aribo barimo kwishyura abasirikare b'Abarundi ngo babahinzira banabajya imbere bari bo babakiriyaringira. Abaki bariko barishura
FDLR irimo gutanga irahereza abasigaye b'abarundi abafuta 20 akabaha amafaranga bavuga ati mufatiye ibihumbi 3 by'amadolari bakagenda akaba bujya kumukiriyaringira imbere babongeye abaye 5 barabakiriyaringira kubera Rwanda yuko rw'ejo wituvanga reka twumve point umva barimo aba FDLR no reka nze aduhe view ye nawe uraza kuduha iyawe nkuko uyizi s'il te plaît komeza murundi Rwanda rwe ihangane uraza kuduha amakuru ufite uraduheza information ufite twagiye mushinga ntahe unmute your mic duga kwijambo ouvre le micro tukamvuga igifaransa Hello monsieur okay ndayuguruye muranyumva ukumva cyane gose ego ivyo rero vya salaire sivyo nitayeko reka nababwira ico nitayeko kandi nyamukuru ndayishimiye guhera ku ntwaro ya nkuru nziza harabaye ikintu cyo kuvuga ujye clearing uvuge ko ari president oui harabaye kwa nkuru nziza kuvuga ikintu bita elimination des Tutsi gica mu bugongoshwa sinzi ko mumva icari cyo mu ntamatama urabitubwira tubisobanukirwa ubugongoshwa ntago tubuzi okay ubugongoshwa ni barabihisha yego babihishahisha mwibanga ntabwo tuzi ko ubugongoshwa bwitwa ibanga n'ubugongoshwa mu kirundi murambabarira ndahavanza ndakoresha ikirundi cyinshi nta kibazo aravyumva bugi kinyamurenge cegereye ikirundi gusumba ikinyarwanda komeza no mu kirundi baravuga mwibanga okay twagiye alizi ivyo bimaze kubaho vyagiye kuboneka nkuru nziza agiye kwitoza ikiringo ca gatatu canke troisième manda canke first term yiwe yo gutwara igihugu niho havuye yamvugo yo kubamesa guhera nk'ifu y'imijira ngo tuzobamesa abo bamesa muraje mu bumve kuko n'urukurikirane rw'ibintu ko vyagenze intumva hari ivyo tumva no komeza nani Patrick murekesha bimaze kubuko rero bimaze kubuko loro di troisième manda mu madora manifestation hari ikintu cyabaye barungika abapolisi mu makartier amwe ayo bita ngo bariya n'abatutsi bagumutse dare quartier tutsi donc I mean Kanyosha Jabe Nyakabiga Ngagara Mutakura Cibitoke bababwira ati genda habaye ikintu bita systeme koranike bavuga ati genda mu bice mu bamare mu haronke ibibanza mwe mudafite ibibanza mu abapolisi ico kibazo kiraza kimaze kuhava haza irindi jambo ryitwa ngo umwungu wa Rwaruyuzi umwungu wa Rwaruyuzi vyasigura iki ngo umututsi babice babamare ivyo bimaze kuhava rero birakomera gushikaho bica Adolphe baravuga ngo baraduhekuye barica uwitwa Darius tikarabaye mu nyuma barica nkuru nziza mu nyuma rero ikintu cyahabaye kuko ndiko ndagenda nca ku masonga canke nca hejuru kugira n'abandi bafata ijambo ivyo byose ikingarukana kuri Ndayishimiye nkuru nziza yari yavuze ati nzobazanira ugusa nanje niwe Ndayishimiye avuga azozana aranavuga ati Ndayishimiye nawe yamwita ngo ni sogo none musa amwita sogo bisigura sokuru uyu munsi rero tuvugana Ndayishimiye ko avuga ko yaje ari umuntu mwiza Ndayishimiye ko yaje avuga ko ashaka ko abarundi banywana abarundi basubiza hamwe kuki imvugo no munsi twumva zamye ziyamiriza abatutsi zo kubamara kuko ataziteye ivyasi kuko Ndayishimiye atashize ahabona tureka ivy'akahise ka kera iyicwa ry'abanyamurenge ryabaye ryagirizanya Rwasa na Pasteri wari umuvugizi wa FNL avyiyemerera kandi tuzi ko vyari bishigikiwe na leta kuko leta taco ibivuga ko gushika uno munsi kuko leta itari kiriyamiriza imvugo ikoreshwa n'abantu bari kumwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi n'abantu b'abategetsi bahari nka
nka Reveriyano no mwiyimanda yavuga ati genda mwice uriya muntu uriya mututsi bakaburimbi bururu bande iburuni ngo ndabaha imiliyoni 10. Ibi ni ibintu rero bigaruka bikakwereka ko Ndayishimiye nta kintu kizima yaje azana cyo kwerekana yuko yiyamiriza ibintu by'ihonyabwoko n'ibintu bije imbere byo kumara abatutsi. None uwo muntu atigeze avyiyamiriza no ku ntwaro iwiwe, uno munsi nta muntu numva numwe avuga kuri ico kintu. Nuno munsi bikivugwa bagisubira umutegetsi kanaka canke umuyobozi kanaka yitora akavuga ati reka twica abanaba leta ntigira ico ibivuga ko nka leta inywanisha bose kuko leta n'umuvyeyi wa bose. Uno munsi amasezerano basinyiraniye na Tshisekedi yo kumuha amafaranga angana uko angana yamusigiye vyomubuza kuba arungika abantu ngo baje kwica, vyomubuza gufata aba ex-FAB ko aribo yafashe akarunda muri Kongo bicwe kuko nubundi ko afise umugambi nabo bari kumwe bo kubica bakabamaraho. Ivyo bimutwaye iki? Ntaco bimutwaye. Rero abantu bose bavuga ivyo bavuga, nabonye umuntu yanditse poste aravuga ngo gashira hamwe ngo yapfiriye hariya ngo nibamwice ngo yaraje kwica abatutsi. Uriya gashira hamwe yapfuye, uriya gashira hamwe yapfuye, ico yazize inda ndende. Ico ni cyambere. Kindi nawe umuntu yakoze poste nkiyo yaba yarazi ko gashira hamwe ari umu ex-FAB ari umusirikare w'umututsi bamurungitse kugira apfe n'abandi babarungitse kugira apfe. Uno munsi abantu bariko baravuga aya muhe basa n'abantu barira batazi uwapfuye, basa n'abantu bagenda mu kiriyo wababaza ati muje gukora iki, tibari batubwiye ko tuje mu muhuro. Sawa murakoze. Ukira aho ngaho mbere yuko nkurekura uti bamurungitse hariya kugira ngo apfe, ushatse kuvuga iki uvuze ko bamurungitse hariya bafite ni nko kumubwira bari babizi ko azapfa? Okay, what do you mean? Ushatse kuvuga iki uvuga ko bamurungitse bashaka kugira ngo apfe? Wala mini iriya ni plan d'elimination des Tutsi ihari iri hariya. Tshisekedi asinyiranira amasezerano na Ndayishimiye kuko abarundi bari muri Kongo bari kubiri urabizi gafada. Hariho abagiye mu buryo bwa East Africa, hariho n'abandi bagiyeyo ari nabo bikase uruhande bakaza kubanza gukorana n'abazalendo bari sanse kuba muri Sud Kivu bitwa ko bagiye kugwanya ama movement agwanya leta y'u Burundi, ariko umugambi n'ubundi waruwo. Rero ico nshaka gushika ko impamvu bamurungitse hariya bazi ko n'ubundi apfa. Ni kimwe nagaruka ko muri manifestation babarungika muri quartier Tutsi bakarungika aba ex-FAB kugira bavuge ngo bishwe n'abatutsi bene wabo. Rero gashira hamwe ntabwo ndiko ndashinyagurira umuryango wiwe niki. Niyo mpamvu natanguye mvuga ati nankunda kujya ari ubuki bw'ifunderi bumumena amatama. None kwari umusirikare w'igihugu afite ububasha ki yari kugira ubuhe yari afite izihe mbaraga zo kwanga ahantu igihugu kimurungitse? Reka Godfather ndaguhe amakuru y'abantu bose bari hari y'icyabazanye. Ndayaguhe kwanza nuri ngaha byumve. Bariya kubazana abari bavuye muri Somalia babemereye ko baca basubirayo. Abataraja ahubwo abasirikare batoye bari hariya baba ofisiye basuriye tena bavuye muri Iskamu babazanye bababwira ko baca baja hehe muri Somalia nabo. Rero kumva uri umwana ukivuye ku ikosi utarakorera amahera uhamiye kugwana wahamiye kuja kuri fro, ivyo barabihahamira kugira babone bibera ku rugamba, bagahahamira no kujya ku mafaranga ntiboreka kugenda. Barayoye batererayo. Muri make bajanywe na Somalia nta kindi. Nukuvuga ngo abasirikare b'Abarundi bari muri Kongo bababwira ko nyuma yo kuva kuri mission yo muri Kongo bazabarungika muri Somalia kujya bazabarungika muri mission ya Somalia. Uyu nguyu ko yaravuyeyo nukuvuga okay mina kusikia sasa gusubirayo biroroshe kuko hariya ntibikurikiza amategeko. Iyo uvuye muri Somalia gusubirayo bivanye nuko witwaye nuko wakoze, hari n'igihe no kugukurayo biba bigoye bakuzana bagahita bagusubizayo direct.
urakoze cyane. Reka turakomeza gusobanukirwa muri kumva barundi kazi mwebwe muri aha. Reka mbabwire ikintu kimwe, Somalia ntabwo Kongo ntabwo ari Somalia, ntabwo ari ukuyora amahera. Ibi byo bihumbi 5 nta nubwo umuryango wawe uzarya gute, ese bashyira kuri konti cyangwa babaha kashi. Reka wumva aka kantu, ndashaka ni hangaha muze kuvanamo ijambo rimwe. Iyi ni message y'abarundi mwahisemo kuza muri Kongo mwoherejwe n'izo mbonera kuri aka kantu kuvuga ngo Amerika twisimbuza M23. That show. We don't care what you look like. We don't care who you voted for, who you worship, what you worship, who you love. It doesn't matter if your dad left you millions when he died or if you knew who your father was. We have been honed into a machine of lethal moving parts that you would be wise to avoid if you know what's good for you. We will not be intimidated. We will not back down. We've seen war. We don't want war. But if you want war with the United States of America, there's one thing I can promise you, so help me God. Someone else will raise your sons and daughters. Barundi murakaza neza. So tukira ahangaha umuntu niko bimeze. Ibi ngibi ntabwo ari ukwikina, niko bimeze, kuko niba muje kubera amafaranga ntabwo uzaza kubera amafaranga ngo uze kurwana n'umwana umaze imyaka irenga 2017 ari muri Sabyinyo ngo ushanga ko umuntu usamazura imbere ngo waje gukorera amafaranga. Nabarabaye mu 2020 na baraje barabapfumagura, twaje gusanga amaraso y'abazungu asa na yacu twumva. So ni musi you're welcome. So tukira aho ngaho, reka tufate abantu kuntu baje bakurikirana. Chris, fata ijambo, abantu baje bakurikirana twihuta mu bijabo. Mute your mic, ndabizi mukunda kuvuga mbere. Wamaze. Chris, fata ijambo. Urakoze Godfather. Nge bimwe ndi buvuge ni ngengabitekerezo mu gisirikare cy'u Burundi. Mujye mwibuka ko cyinjiye ishyamba 94 nkuko babivugaga, kandi 94 nibwo inshuti zabo ex-FARC zari nazo zihunga. Iyo rero ni CNDD-FDD na FNL Parmehutu, inshuti zabo bicaraga ahantu hamwe aho mu ishyamba bose mu kibira no muri Kongo, bakavuga ati abatutsi